n'abantu benshi mu Burundi bafise tarazisumbi za kirikou irya ni chance yagize abantu bose bafise amatara ntibace baronka abantu babashigikira urashaka kuba ufise tara ntibikwiye gusa nguca utera imbere no ni nk'uwuhe muririmbyi w'umurundi wifuza ko mwakora korabo? ni benshi umwe gusa kuko ni benshi turabizi ko ari benshi muga hari umwe uvuga ati je vraiment uyu wego umurundi kandi na canca ntiwibagire aho iyo ndirimbo cigushikana uvuga ati uyongire akamaro pana nturabo ubugenzi canke iki apana byo kuvuga ubugenzi. Abakunzi ba Magic TV mumeze gute? Muraho murakomeye nko mubizi ko mubimenyereye kuri micro ni Rukundo Ange Menoshe. Twarababwiye ko hariho ikiganiro tuzoza turagira turaba amatalo atandukanye hirya no hino ari mu kuririmba gucapa ngo mumaze kubibona fashion biki tuzogerageza umwe wese azosanga ivyo akunda twarabishikira. So uyu munsi twaba twaronse umuririmbyi akiri muto muri vyose mu myaka no mu kuririmba vyose reka tuyage twumvirize ico agona ku muziki wiwe ico yifuza ku muziki uzomushikanako ntanini murazi ko ari umuziki ndundi katumwakire. Rero umeze gute? Ndashima Imana. Urakomeye neza urumva ameze fresh? Ndi en forme vraiment. Wabibwira akazina? Nitwa driss. Nako abavyeyi bakwise canke nako muziki? Iryo ni ry'umuziki. driss wamenye ryari kufise impano yawe yo kuririmba? Nabimenye kera kuko jewe nakuze ndirimbira muri chorale kuva niga mu wa gatanu muri primaire ndakura muri chorale haragera igenda bihagarika ndasubira ndabandanya bivanye nyene n'ubuzima nabandimwo hanyuma haratinda haragera igihe rero nja muri studio nanje ndatangura gushira hanze ibikorwa vyanje. Mbega ibikorwa vyari ko turumvise ko vyahereye muri chorale ni indirimbo z'Imana bimeze gute? Ndirimba vyose jewe ndirimba vyose. Urafise n'iz'Imana donc? Indirimbo z'Imana ndazirimbira mu isengero. driss urabona ko umuziki ndundi umeze urabona uko bimeze nta mahera menshi arimo turabibona twese kubwawe kuki wahisemo uvuga ati uko biri kose ntegeza kuririmba? Burya umuntu ntashobora guhagarika ikintu kiri muri we ikintu cya ni nk'uko utashobora guhagarika amaraso yawe ngo areke gutembera mu mubiri wawe kuko wakuze ari muri wewe kandi ategerezwa kugenda nk'uko agenda. Kuririmba navutse biri muri jewe rero narabivukanye urumva sinoca nkura ngo ndabihagarika badewe uko ibintu bimeze kose ntegerezwa kubikora kandi sinoca ndabireka ngo nuko bidahemba ahubwo nukubikora kugira nimba uno musi hariho utunenge mu muziki ndabe ko hari ico noshobora guterera kugira utwo tunenge twave. driss nk'ubu wo kugira President wa Amical des Musiciens wewe nigikubona wohindura? Biragoye ariko ikintu cya mbere nohindura nosaba guhindura novuga plan obedeya iri kwirakorerako ico ni kimwe obedeya urazi ico arico? Nibaza n'abakunzi wa Magic ari abatakizi. nta na kimwe tuvyiyose. Obedeya novuga noyita gute ni nk'ikigo cya leta kijejwe mu Burundi ni ukuvuga ibintu vya droit d'auteur n'ibiki niyo bibarizo gusa ndazi bizi baki mugabo kirahari ico kigo. Ubona ataco kimariye abaririmbyi canke iplan bafise niyo ubona yuko ataco bamariye bimeze gute? En fait plan bafise ni nziza ariko ntijanye na niveau twebwe tugeze ko mu Burundi. driss kubwawe ubiravye basi ku muziki wawe nigikubura kubivuga ati jewe ndazi yuko ikinda kironse umuziki wanje ushobora guca utera imbere cyane? Ikintu mbuze n'ibikorwa je ubwanje nditanga mugabo urazi kugira
uronka igikorwa ciza bisaba ingufu nyinshi. Je ubwanje ndashiramo ingufu ariko ndi jenyine ntavyo noshobora. Birasaba yuko nkorera muri nka studio ifise poids ibizimvye ata buryo problem. Birakenewe ko nkora video nziza irazimvye ata buryo ingorane. Promotion bya bindi byose urumva byose biza kugaruka kanoti. Hari abantu bavuga ngo iyo ufise talent, iyo ufise nk'akarorero turabe nka kirikou muri Bantu Boy, nawe nyene agitangura ntabwo yarafise abamushigikiye canke iki, mugakora yarafise talent yaramenyekanye. Wewe ukivuga nkiki? N'abantu benshi mu Burundi bafise talent zisumba za kirikou. Njya ni chance yagize. Abantu bose bafise amatara ntibace baronka abantu babashigikira. Ya urashaka kuba ufise talent ntibikwiye gusa ngo utera imbere, no? Nk'ubu ndaguhaye akarorero uri kuraraba aba baririmbyi sinabikwirirwa ndavuga amazina. Hari abaririmbyi gusa tuzi bari hejuru cyane gusumba abandi, nibo bafise talent zisumbiza abandi gose nyene ku buryo ari bo cyaba hejuru gose. Hariho abandi benshi babasumba ariko hariho n'iyindi defo bakunze kuvuga ngo ntidushigikira ngo mu Burundi yego nkuko vyari talent nyinshi muga bamwe ntituzishigikira canke ntitugira iki. Izo talent nyene waruvuze ati ziriho muga benshi ntibazibona. Ni igiki kubagiye hamwe ubona ati dukoze iki nk'abantu bafise talent mugabo bataraja habona? Nige uvuga mwokora mukavuga ati nubwo badashaka kudufasha twe turashobora kwifasha. Yaba ico kintu kihari tuba twaragikoze. Nibaza yuko ikintu gituma tutaduga cyane ni kubera dukeneye ingufu z'abandi. Ingufu ziwacu zirahari, nico gituma turazishiramwe hanyuma tugaca tuja hano tugatakamba iki bamwe baratwumva abandi problem. Muziki mu Burundi rimwe ingorane nyinshi walahi. Driss, ugaruke ku muziki wawe, ufise indirimbo zingahe? Watanguye gusohora indirimbo ya mbere yawe ryari? Ubu mfise indirimbo zitandatu. Zitanu muri zo nizo ziri kuri YouTube. Hanyuma natanguye kuririmba ndi muri 2016. Ya muri 2016. Urabona changement, urabona yuko hari ikintu ko kiraduga kuva 2016 gushika 2020? Ya kirahari kuko en fait uko sori indirimbo imwe isiga handi yansanze. Ya simbura basi abantu naho bo babiri cyangwa umwe amenya yiyongereye kuri babandi. Kandi nk'ubu je natanguye kuririmba ndi muri interna, ndi umunyeshuri niga muri interna. Hanyuma wasanga bigoye kuko namanuka Bujumbura nje gukora umuziki mvuye ruguru, amahera itike iki ugasanga amadepense bwa mbere yaca menshi. Encore plus connection ku bantu bashobora kumufasha promotion zikagabanuka. Ni ibintu byinshi narimbuze mugabo nk'ubuye uri kuraraba nka YouTube yanje ukaraba iyi ndirimbo shasha mperuka gusohoka, ama views fisi arasumba izindi zose nari maze gusora nateranije. Hanyuma n'ama subscribers yaduze cyane gose. Ari Driss, uravye wewe uko nyene biko biraduga, uravye nko mu myaka 5 ubona yuko uzobugeze? Jewe ubwanje hariho ibintu byinshi nkeneye. Okay, ivyo ndabishima kubona byarabonetse kandi n'ukuri. Yego mugabo ndacyavuga ni je plazanje ndabona uko hariho abantu gikeneye ntararonka. Muri plazanje ukuntu ushaka gukora mvuze ari Driss ashaka kuzoba umuntu ameze nuku niko ndabirandabona ati mukugira ndashike ndakeneye abantu twafashanya ibi nibi. Mu gihe rero ntarabaronka hariho pare y'abantu bamwe mvuga ati abanda bafise vraiment n'umutima ukarema, ariko hariho n'abandi bantu rero gikeneye nk'ubu nk'Imana yo cifasha bakaboneka vraiment ndazi yuko dans 5 ari Driss azwara undi muntu. Ni nk'abande uwo tubwira kugira biyumvise bashoye kuvuga ati ya cyane aba sponsors ashaka gutanga sponsor wari we wese yumva yoshobora gutanga ikintu kugira gusa impano ya Driss duge, uwo wese arakenewe na Driss.
ni giki wowe ukora ari driss kugira ayo ma sponsor aboneke kuko nashobora kurota ngo hari umujene hari afishoboye ni maka wewe nyene umenyekanishe ni giki ukora kugira umenyekanishe turi kumwe kugira tugire icyo ni kimwe icya kabiri hanyuma ingufu zanje fise ndazikoresha dufate nk'ubu je incapable yo kwikorera video mugabo sishobora guca ndonka amahera yo gukora audio ngo ko ntarosa ya video ngo reka ngo ce nguma ngaha ndabibona ko ikenewe mugabo nkabireka kubera ntabishoboye ariko ibyo ashoboye nkabikora bisaba rero ingufu zanje zibonekane hanyuma nditanga uko nshoboye nkasaba ubufasha ababumpaye nkashima abatabumpaye naho ni nk'uwe muririmbyi w'umurundi wifuza ko mwakora collab ni benshi umwe gusa kuko ni benshi turabizi ko ari benshi muga hari umuvuga ati je vraiment uyu wego umurundi kandi na canca ntibibagire aho iyo ndirimbo cigushikana ubwo tuyongire akamaro pana nturaba ubugenzi canke iki apana byo kuvuga ubugenzi ariko kandi je ndafise ukundi kuntu nkora sishobora kwiyumvira kuririmbana n'umuntu kubera izina afise ahubwo niyumvira kuririmbana na wa muntu basi dukoranye indirimbo aho izoshobora gushika hariho hose nkaronka feedback ivuga ati wakoze neza mfite umuntu abizi tugarutse aho ku muntu abizi ku izina riboneka igihe ufise ibikorwa mani urakizi cyowe n'izina rishobora kuza atabikorwa yego none aba bose badafise amazina nta bikorwa bafise nicyo shatse kuvuga tugarutse aho ibikorwa ushobora gukora ibikorwa kenshi hari abavuga ngo bamenyekana kubera ngo ibi n'ibi mugabo igihe ufite ibikorwa byiza n'ugutoronka abakubwira publicity n'ugutoronka abagufasha ibikorwa biraduga mani nanjye rero abantu rero bafise ibikorwa nk'ibyo nibo ngomba kudukorana ndabira umwe gusa umwe adojo sana wewe urumva muri basatwi bafizo bande bagiye bakomeye nturimo bayiguhaye ntimwokorana na dojo sana arakomeye bayimpaye twokorana gusa wowe wasavye umwe wasavye umwe kandi umwe mukuru kuri wewe navuze uwo prefere aba ni sawa ubiravye ni giki kubwawe uvuga ati jewe umuziki vraiment ikintu ndawifuzamo ni iki kimwe gusa cyo turangiza ikiganiro cyacu nifuza yuko umuziki umbera ubuzima mvuze uko umbera ubuzima imbere cya kintu gishobora kuntunga nibaze ko ubwira abakunzi ba Magic abo kuri indirimbo zawe wabyibagiwe unabasabe bagushigikire ibintu sinabyibagiye ntimwabimbagije nawe nireshangishwa sinari mvuga ibintu nabagijwe ariko YouTube yanjye yitwa driss urashobora kujya kuyirondera indirimbo zanje zose ziri ko hanyuma ntiwibagire kugira subscribe hanyuma urashobora followinga page yanjye kuri Facebook yitwa driss ukafollowinga Instagram yanjye ni driss Burundi Twitter driss ni nk'ivyo ahantu hariho hose ashobora kumbona driss reka tugushimire nanjye ndabashimiye cyane bakunzi ba Magic TV nkuko mwamubonye ari driss umusore wacu afite impano kandi asaba bamushigikire please mubikore kandi natwe ntimwage kudushigikira turacyabikeneye cyane so merci beaucoup mwakoze kubana natwe ciao